saidia. Bariko banasema ati ngo muri tricher, mko banatumikisha benyesho ba musicien. Bote ni ba musicien vraiment. Si tuko sawa, labda upande wao ndo balitricher. Hivi tuliwapiga mbili wakasema hizo sio goli ni orje. Lakini hivi tunaingia tunataka tuwapige zingine 8. Za kuinjilia. Kwanza nifanye mazoezi, wase mnipishe kidogo. Pishe nifanye mazoezi. Wewe na Bidondo anaanza kucheza. Bidondo lazima aanze kucheza. Kwa nini Bidondo ndo aanze kucheza? Kwanza mwenyewe kwa. Semesha kweli. Akuvata hata jezi ya kuvaa. Ana jezi ya kuvaa. Kuvaa jezi. Bidondo ana jezi ya kuvaa. Na Muritie Bidondo. Muritie Bidondo. Au akuvaa jezi. Unaona? Muritie Bidondo. Wewe ni mkubwa wangu akuvaa. Bidondo ana jezi ya kuvaa. Ana jezi ya kuvaa. Ngani muite. Sema una jezi. Nani ndo anasema sina jezi? Atoke kule, Yesi aliazima, nilimpa lift iko na. Ataanza kucheza mbele yako. Nilimpa lift iko na kwa mguu. Bonsoir mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza n'abishamvuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana, hamadusura dukingura mu bakunzi ba Bujahit TV. Mu bamugana bati baba ndetse bakunzi ba Budey. Right now rero bafite nuvuga namakuru menshi, nifuza yuko tuganira kuri no munsi. Aho biboneka yuko hari urukino rwabaruhuza abaririmvyi n'aba DJs ziboneka yuko ugwa mbere nuvuga gwaheze ku ntsinzi y'abaririmvyi ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri. Ibitsindo 3 kuri 2 ariko uno munsi basubiye kandi guhura biboneka yuko basubiye guhurira ku ibuga cyo mugagara ubwa mbere bari bahuriye kuri SOS Nyakabiga biboneka yuko n'urukino gwari gwitabiwe n'abantu benshi batandukanye bavuye mu mihingo itandukanye biboneka yuko n'abaririmbyi cyangwa n'aba DJs bose biboneka yuko bashigikiwe mu mugo wabo gukora nuvuga ubu DJ cyangwa kuririmba biboneka yuko ivyo bakora abafana barabakurikirana naho batabishije nuvuga byo ku DJ cyangwa byo kuririmba ariko babishije mu nuvuga muri sport bakinje mu mupira biboneka yuko bateramishije abantu bashije mu mupira mukurikana yuko hari urukundo hagati yabo mukurikana yuko mu byo byose bagira mu byose bahura mu byose bikora kugira ngo bateze imbere umuziki ndundi byose bagwanira ku kintu kimwe kugira ngo music industry yacu ishobore gushika kure ishobore gushika ku yindi ntambwe. Guys novuga twavugenye n'abaririmbyi benshi batandukanye twahuye na Bidondo twahuye na DJ Pro twahuye na DJ Meo wa Big Fizo twahuye na Golden muzi yuko asanzwe badahuza bafise nk'ibidahu base bitabahuza be na Bidondo yashoboye kudusigura nawe nyene igituma atashoboye gutangura mu kibuga be na Bidondo nyene yashoboye kuvuga igituma atashoboye gutangura mu kibuga biraboneka yuko n'umuririmbyi with designer yari yahishikiye novuga mu hit maker novuga mu brother ariko arabikora neza biboneka yuko yashoboye kugira performance gatoyi na guteramisha novuga abakunzi biwe bo muziki biraboneka n'umuririmbyi Lolilo novuga abantu bagerageje kumuterura bamushira hejuru bamuryohera naho Lolilo atakinya avuga ati ni ibintu byari bimeze neza cyane kumbure reka rero tubahe idonido y'ukuntu byose byari bimeze gumana na Bujahit TV kuri mikoro ni Beni hari inyuma muri kumwe na Juma Magic Professional ko bikora neza cyane Plata. Niwe yavuye. Amika komerero. Oya. Famba numero 10 ni Messi. Anariana sa mpira tiri mume. Ni ndabereke mume. Baramwini mpira. Aravuza ati ibintu mbega ni biki. Aravuza ati mbega ibintu ni biki.
Yes nko bibona igice ca mbere cyaheze ubusa ku bundi abiboneka yuko mu gice ca kabiri niho hashoboye kuboneka igitsindo c'abaririmbyi nivuga yuko bashoboye kuvyitwaramo neza ariko bo DJ nabo nyene bashoboye kuvyitwaramo neza kugira ngo barabe ko bosubiza nabo nyene mu numana igitsindo bari bafitanye bafite aba DJ abaririmbyi bari babatsinze bagaterekana tukirondere dutsinde hama tuyaga ibindi mu nyuma twamaze kukigomba ariko bashoboye kurondera ariko nivyo bishoboye kubakundira mugabo urukino gashoboye guhera neza MC naho abaririmbyi bashoboye gutahukana intsinzi aba DJs ntibavyakiriye nabi biboneka yuko n'urukundo ruri hagati yabo babikoze kugira urukundo babikoze kugira ngo twereke yuko mu byo bagwanira byose kugira ngo umuziki wacu ushobore gutera imbere nabo bagize imisi baterana amajambo ku radio bagize imisi baterana amajambo nuvuga kumbonesha kure biboneka yuko byose babikoze kugira ngo batwereke bwabo umwe yuko byose bari kubikora kugira ngo umuziki wacu ushobore gutera imbere umuziki wacu ushobore gushika handi hantu mu gice cya mbere nuvuga twashoboye kuvugana nuvuga mu karuhuko k'igice cya mbere twashoboye kuvugana n'abaririmbyi benshi batandukanye twavuganye na Bidondo yagerageje kutubwira kudusigura neza igituma yoba yatanguye hanze n'igituma abantu bako baravuga yuko abaririmbyi baba bagize ikintu cyo gutrisha baba bakoresheje abandi baririmbyi cyangwa abandi bakinyi batara abaririmbyi kugira ngo batahukane intsinzi kugira ngo izo miliyoni zine bazitahukire. Yes kurikirana Bidondo ukuntu agerageza kudusigurira neza. Bidondo vipi Bidondo? Bwana mambo poa kabisa. Niko fresh kabisa. Nakuona uko nje mzee kulikoni? Ni sijacheza lakini sijakuwa na sufle au sikufanya mazoezi lakini niko hapa kwa support kwa sababu pumzi sina pumzi ya kucheza lakini niko hapa kwa support. Pakitokea Joel akivunjika mguu nitajaribu. Ni Bidondo kwako uko nje ni sababu uko chai au kwa sababu uko na nyingine matatizo? Mimi si chai, sikufanya mazoezi. Yani sina pumzi ya kutosha. Lakini nadhani kama pakitokea utatizo ya Joel akivunjika mguu au nini nitajaribu kufanya nitajaribu kusolve. Bidondo baravuga ko ku ruhande kwa baririmbyi mwebwe abandi bakinyi mwazanye atara baririmbyi ga Bidondo arabakinyi muko murakinisha atara baririmbyi kugira ngo mutsindira rya mahera Bidondo. Oya ndibaza bose ni baririmbyi ni baramenyekana vraiment bose ni baririmbyi me babajulikani tu lakini banasaidia bariko banasema ati ngo muri tricher muko banatumikisha benyesho ba musicien bote ni ba musicien vraiment si tuko sawa labda upande wao ndo balitrishe leo tutabapiga 10-0. Machi ngapi kwa sasa? Machi ngapi sasa? Machi ngapi sasa hivi? Machi ngapi? Machi hivi tuliwapiga 2 wakasema hizo sio goli ni orje lakini hivi tunaingia tunataka wapige zingine 8 za ukweli labda zinakuwa 10 juna zile 2 na zihesabia. Sasa none amafaranga tushatwara abande Bidondo cyangwa amafaranga mchamu yasabikanya mwese muyasangire bishabigenda gute? Izile ni la resetu 4 milioni la resetu na wafansi tutaenda tutame na tutawapigia show kumamayo. Bidondo ukina kuri post ya Bidondo tumenya uza kuinjira. Kwanza nifanye mazoezi wase mnipishe kitu. Pishe nifanye mazoezi. Nashukuru sana Bidondo. Bwana poa kabisa poa kabisa. Tuone kisi machi itakuwa bana. Machi itakuwa kwanza tungeenda kwa wasanii sehemu wasanii wako wawasaidie kamba vizuri twende kwa wasanii wako. Wasanii wote nataka kuwapa tunzo. Nyanyua kamba vizuri. Wasanii wote na cameraman. Tunaenda cameraman. Watu waache kusema bongo, watu wote wanacheza ni wasanii. Wasio waimbaji bwana. Sote tunatumikisha waimbaji. Na kina Loli leo atacheza. Tuko na mtu mzima. Na watu wazima hapa. Fresh. Generation B. Ya kama kawaida. Wako wapi? Niko na watafuta. Basi mko mnatumikisha besio wa musicien Bidondo. Besio wa musicien. Tunatumikisha ba musicien. Hatuwezi kutisha babayu. Hatuwezi kutisha tunatumikisha ba musicien. Labda walienda kunywa maji huko. Walienda kunywa maji huko Tunaenda. Yes wakuzi wa Bujahit kumwe na Bidondo. Sawa huyu ni nani? Asengo ataingia afunge goli 10. Goli 10. Na mimi ndabiangalia nione vitu wanasema kani vya ukweli. Goli 10. Taziona. Bako. Wasanii si waoni. Generation Bidondo. Wasanii si waoni. Wasanii wananyika. Wasanii si waoni. Wasanii si waoni. Hawako huku wasanii hawako huku.
Lakini tukubaliane kama Bidondo tangia atacheza na ile. Lazima nitaingia. Pakitokea joueur, pakitokea tatizo ya wajoueur. Kama patokea tatizo Bidondo, hena hutacheza. Yani sikujipanga sababu sikufanya mazoezi. Muda wenye waniniita ulikuwa muda mdogo sana. Lakini niko hapa, ikitokea wanahitaji joueur nitacheza kwa sababu wasanii tuko gado, hatusinzi. Sasa liste yenyewe imeanza. Kubwa urabona yuko iza kukorohereza mkunuza gukina Bidondo. Liste imekuwe na mimi nimekuwepo kwenye liste, lakini niliwaambia sijakuwa tayari kipumzi. Kwa sababu nakuwa muda mrefu sifanya mazoezi, hata mazoezi yangu ya show nakuwa muda mrefu sifanya mazoezi. Yes, ni Bidondo ariko ari kintu gima kigaruka baguma bavuga yuko mwebwe abaririmbyi mwazanye abandi bantu batarabaririmbyi kugira ngo ajye amafaranga muyatsindire Bidondo. Hiyo ni bwivu. Mwebaze mlikuwa mnaikara. Baishaona kama 4 milioni tunairarua. Huo ni bwivu. Tunawapiga leo milioni 4. Basi ngali 0-0. Na bafanzi wote tunaenda fasi mwa kuingo, si wote tutakutanana. Bafanzi tunawaomba basikosi kufika kuingo. Kuingia ni bure. Tutapata tunawashushia soda kwa 500. Kabisa. Yes, mkusozera kubla Bidondo tunafanya akapela kidogo, tunafresha wafana huko nyuma. Muoni yeye anapendeza. Asikutishe. Sasa wananifurahisha sana. Premier mitaa inaisha, tuzani macho tena inaisha. Machi ingana inaendelea. Premier mitaa unajua sisi wajuere wakubwa. Kawaida juere mkubwa anachezaga kidogo anapisha wengine. Unajua mimi nacheza 3e division. Nakwambia kweli. Niko na machi nyingine dimanche. Kwa hiyo nitoka mapema nisiumii mzee. DJ Pro anacheza kwenye poste gani? Namba 7 ukoona? Namba 7. Amecheza mipira mingapi DJ Pro? Mipira mingi sana. Waambie mzee. Wauliza fana watakwambia. Euro 300. Euro 300 mzee. Kameramani, angalia botini Argentina, angalia chini. Euro 250 hizi. Unaingia kaka lakini. Unaona ulikuwa wapi? Nimepiga kwenye poto mara 3. Mara 3 na lingine goli ngapi match? Gol 3 deuxième mi-temps. Nani? 4 milioni yetu. Elvis ndeko nayo jua anajua. Ndeko nazo. Sasa kama Bidondo ngwana jezi. Ana varezi. Ushasema kama Bidondo ana jezi. Eti ngwana jezi. Ulisikia ule peti? Juma, Joe. Asema una jezi. Nani ndo anasema sina jezi? Atoke kule. Yesi aliazima, nilimpa lift iko na. Taanza kucheza mbele yako. Nilimpa lift iko na kwa mguu. Mwambie Bienfima ukieni mwambie. Ndo mwenye alikuwa na botine zako. Mwambie Bienfima iko na botine zako. Wewe na Platini na Alliance. Wewe na Platini Alliance. Platini vraiment ni joueur. Ni joueur vraiment. Kivyangu na mkubali Platini. Platini ni joueur mkubwa sana. Na aliweza na asingependa bamtoe. Ile 10 minutes yangu ifo Platini aicheze. Kama bakumrudisha Platini, zile goli 10 nilipanga zitaenea. Sasa wako wanasema kama wasanii mnaenda kuwafumu. Hatuenda kuwafumu, tuko na tekniki. Juu ile kuimba unaona kwambie ile kuimba tunakoga tunaruka. DJ ndio balicheze kama ule gardien tonto. Sio DJ. Tonto siji. Bujahit TV. Unatupatia ukweli kidogo mimi. Ukweli wa? Ukweli kama unatumisha wanyesi wa. Hapana, hapa ni ba DJ na basanii direct. Labda ba DJ bali. Sasa tunaona kisima chitakuwa. Tunabapiga zingine na wauliza wote. Bidondo mtana muliiba tunabitia kwa ekra. Ukitaka tuliiba unabitia. Uko kurinda kupigia Bidondo. 4 milioni tushazituma hata kule kuingozi. Alivitre mwenyewe ashasema hii ni la lenu, naona abapeti bako. Makayabu Bidondo. Yes, ni Bidondo ubona yuko agerageza kudusigurira neza tubwira yuko wewe ngo yararindire yuko ho umukinyi ho bamwe akomereka ama ngo ace yinjira. Ni kibazo no majeti mbega ko biboneka yuko mwebwe bavuga yuko ko mwa mwarakoresheje abakinyi batarabaririmbyi muvuga ko iki gative vyose ni kubesha twe twakinishije abaririmbyi bo niko usanga nyene abaririmbyi usanga bafisa ngo muririmba afise indirimbo imwe ariko usanga nibamuzi ariko twashokoresha abaririmbyi nitugeze twiba ibyo bavuga ko twaba twakoresheje abantu batarabaririmbyi baratubeshera. Tukoresheje kuvugana na DJ Pro agereje kudusigurira neza nikira kubwira yuko nikiratu yari yambaye ko kizimvye cyane be n'umugenzi wiwe hajyanye. Turabona na Gold Name nawe nyene adusigurira nyene gituma be na Bidondo shoko batanguye hanze. Ni ibintu bitangaje cyane. Bidondo no vugana na Gold Name basanzwe batumvikana biboneka yuko Gold Name yaratwaye umugore Bidondo ariko bose bakaba babujwe n'urukino rumwe kandi bose bakaba bahegamiye no vuga ku ruhande rw'abaririmbyi bose bakaba bagiye no vuga intsinzi bose bayisangira hagati ya Bidondo na Gold Name. Ni Bidondo ni Gold Name akubwira ati Bidondo nawe yatanguye hanze biboneka yuko ataza gukina ariko jewe urabona ko bampaye Jay-Z biboneka yuko nije nza
gutangura imbere ya Bidondo we hagiye ababeshe ngo naza gutangura mu kibuga umvirize nyinshi za Goldem. Sasa wewe na Bidondo na ataanza kucheza. Bidondo lazima aanze kucheza. Kwa nini Bidondo ndo aanze kucheza? Kwanza mwenyewe kwa. Semesha kweli. Akuvata hata jezi ya kuvaa. Ana jezi ya kuvaa. Kuvaa jezi. Bidondo ana jezi ya kuvaa. Na Mulitie Bidondo. Mulitie Bidondo. Au akuvaa jezi. Unaona? Mulitie Bidondo. Wewe ni mkubwa wangu. Bidondo ana jezi ya kuvaa. Ana jezi ya kuvaa. Ngani muite. Bidondo ati una jezi ya kuvaa Bidondo. Kesi ni murabona yuko n'urukino rwari rumeze neza cyane ngo rwitewe n'abantu benshi batandukanye bivanye n'ukuntu bashaka gushigikira umuziki wabo, bashaka gushigikira aba DJ babo, bashaka gushigikira novuga abaririmbyi babo. Ni abantu benshi aguma bibaza ati mbega Fizo ko atakinye ko twamubonye novuga ku rukino ruheruka, Sadbi ko tutamubonye wewe ku rukino ruheruka n'urubunye bakinye no musi ko tutamubonye byagenze gute haba iki. Hari akantu kibonekeje mu kibuga turiko turakurikirana urukino tubona abantu bose bagenda biruka novuga birukira hariya ba parking. Benshi bari bibaza yuko ari Big Fizo hashitse, benshi bari bibaza yuko ari novuga Sadbi hashitse, benshi bari bibaza yuko ari Lolo hashitse, ariko twarindiriye ko binjira mu kibuga turabura. Mbega bibaza ko byari hoba haba iki, yoba yahashitse hamara guma mu muduga, hoba yahashitse hama byatara hinduzi katisha imodoka arasubiriye yaravuye, bibe bimeze gute? Mbega bibaza ko yarinde yaramaze ko yarahashitse. Yes, ni DJ Meo agerageza kudusigurira atubwira neza yuko wewe ngo urukino ruheruka yaramufashe cyane Big Fizo ngo runo rukino ngo byo bishoboka yuko kwa Big Fizo yamutinye ko yavaza ngo DJ Meo agasubira kandi akamuzibira ko biboneka yuko urukino rwa mbere DJ Meo yarashoboye kuzibira Big Fizo ngo Big Fizo ngo kugo kuzibirwa cyane kwa DJ Meo ngo Big Fizo yashoboye kina imipira ibiri gusa, ariko no munsi biboneka yuko Big Fizo rero ngo yamutinye ngo ntashobora kuhaza ngo biboneka yuko ngo ndashobora gushika kubera yuko ngo DJ Meo ahari. Kurikiranisha DJ Meo agaragaza kudusigura neza n'ukuntu urukino rumeze. Yes, vipi bro? Fresh kabisa. Bien kabisa. Uri mu DJ? Kabisa. Baravuga yuko ngo baririmbye ngo arabandi bazanye ngaha ngo batarabaririmbye baje gukina ngo bisigura ko batrishije gamana. Batrishije kabisa ko no mu rukino rwa mbere baratrishije mugabo twe naco bidutwaye. Arabantu baje ngaha batarabaririmbye. Ego. Kuko nibisigura ko ubushobora kuba ufise indirimbo imwe hama ngo ucukina ari abastare benshi ba MB Data abandi abatuwaoni. MB Data iko hapa. Atuwaoni master ndari kataracheza mugabo aba DJ presque nka bose bari ngaha. Ego. Kurukino kurabona kuriko ruragenda muri zira ko muzagutsinda izindi ari iwanyu. Turavyize cyane gose. Yes, bakuzi ba Bujahit TV uri mu DJ wa Fizo none nkawe mutama aje gukina none usanga bamuzibiye gamana. Na match ya mbere yarananiwe gutsi yafashe umupira ikiro zibiri. Arishindwaga. Sasa Fizo hivi tutasema kwa. Aliogopa match. Atakuye. Hawezi. Subiri taone. Sikuko nababwiye mwakurikiranye nyishu za Bidondo hamwe na King Plata nko bagerageza kudusigura nuko bo bakubwira yuko twebwe twakinishije bose abaririmbyi, nta mukinyi numwe yakinye ku ruhande rw'abaririmbyi atari umuririmbyi, bisigura ko bose barabaririmbyi. Biboneka yuko rwari urukino rwiza, rwari urukino rwari rwateguwe neza n'abantu bari bagwitabiriye. Biboneka yuko biko biratera intambwe, biko ratwereka yuko hagati y'aba DJs n'abaririmbyi nta ngorane zihari, n'urukundo ruguzuye hagati yabo, kandi byose uko bararondera bakorondera ikintu kimwe yuko umuziki wacu woshika kure, umuziki wacu woshika ku ntambwe nziza cyane kumbure bavuga kuri za gwagwego mpuza makungu novuga mu gicongereza kuvuga ati ngo international ngo akeneye ko abaririmbyi bacu naho bo bumwe cyangwa babiri ngo babasha kugwagwego mpuza makungu kuko baba international. Gesi bakunze ba Bujahit TV kumbure nko mubibona ni deje mite yoneka yuko abaririmbyi basho kuvyitwara neza bararonka igitsindo, ariko aba DJs bagerageje kurondera mu gusatira barakora ibyo bishoboka biranka, ariko urukino gashoboye guhera novuga ku ntsinzi rw'igitsindo kimwe c'abaririmbyi ku busa bw'aba DJs. N'urukino rwari neza cyane kumbure n'ugwakurikira ubundi kumbure naho nyene bazogwitabira ruze bimeze neza cyane. Biboneka yuko urukino rwaheze bace baje novuga mu Nyakabiga muri ingo bagirira novuga karaoke. Ibi bintu byagenze neza cyane biko bigenda neza cyane kandi bizo kwabigenda neza cyane. Muri kumwe na Bujahit TV kuri mikoro kumwe na Benny behind the camera Juma Professional. Tuzosubira rero inshallah imari bikunze niwegirira subscribe. Bye.